mbega guhuza kwa Dramati na Bface hari ikintu cyapfuye muri showbiz yabo canke ni bien byubaka urukundo nkuko Bface bijya ni bien kubera iki nibangana nibanganya 7 nibanganya nibaruko na Sabonnez afise nibangana warapanitse umunsi Sabonnez afise bahutse zijya nzururu kajagari ka Dramati na Bface karamusubije inyuma Dramati hari akantu nyene kavuye ko kuri Dramati kuko arabonye code ukuntu bayakiriye ikindi naco wibuke show iherutse kuba ngaha mwijabe kuri vy'urunani show yari yateguwe n'urunani Dramati ariko araperforminga harabaye utunsorite arambura impuzu arayitera mu bantu barayimusubiza ariko Drizzy nitwirengagiza ibintu bapfuye rero chakata bigarukeko Bface na Dramati rero mu vyumve sizaka ariko arabivuga twisunze utujambo bagiye baravuga urumva je nakunda umuntu ari clair jeba yampaye amahera vyaheze nzoza kubera yampaye amahera c'est tout tukaba turabiza ati baramuhamba bari mu kazi ariko mutagutubwira ko yampemvye okay arakajambo nivyo mone yavuze ati contrat zose ziri confidentiel nibanga nibaza yuko amakontra yose ari confidentiel yabari Bface amemba ko ari conseil yiwe yabari Brarudi yabarinde narari umuntu avuga amahera baba bamuhaye nivyo birumvikana ariko nahari banga ejo mu mucanyemwo bica biripuka bica bivugwa vyose ariko tuba dushaka gusaka jambo kari clair kagufi cyane ati yampemvye cendaza mu kazi kiwe fresh biraheze ariko paraguma mutuzaga mutubwira ngo urumva turabajama turabagenzi rukundo ririri ejo muce muhindukana ejo ni wategura ka anniversaire ntaze Bface kakaguma mu mutima ejo nuzenya kiriku ateguye agapari kana kantaze eraba yangyajya ntihazobe yangorane nkazangorane zabaye hagati ya Bface na Dramati agize akabazo ko kwirukanwa mu nzu Bface aranige kumuhereza dufaranga akabike utwo turi two tudashaka bisigura bazi ibintu byose be clair vuga ati jewe ndi mu kazi gufashanya rega si bibi Drizzy ni vyiza vraiment bafashanye ariko muri jambo gufashanya okay twafashanje ariko yampaye inoti gusa inoti yampaye birumvikana ko atoma inoti ingana niyo nshaka Isaac TV Tabaramukije bakunzi ba Isaac TV aho muva mukagera merci beaucoup kuri mwese mukurikirana ibigano byacu kuri kwamye nenda bakumbuye mwarimo nkumbe twari dukumburanye n'ukuri bana impamvu rero ni kwa ko nyene musanga ibintu bya pararanganye by the way pole sana ku bantu bose mugwaye ingwara yitwa covidog deshiye ari ingwara yatewe Burundi yitwa covidog ariko covidog ni kizina canje mbona yibonye ahantu bariko barabivuga irafisi ni virus ya virus ya ni ingwara iri mu Burundi honyene yahere abantu batazi igangwara ya maso yatewe mu Burundi igangwara yahereye mu gihugu ca Oman gihugu ca Oman baje barabo muri Oman baca bayitransfer baca baraza binjirira muri Tanzania nta ubizwa barabakobwa cyangwa abahungu baca barayisensibiliza Tanzania baragwara amaso birakomera twashikiriwe mu Burundi rero amatwa asumira ngo no mu Rwanda bariko baragwara bategereze tuguma dusirikira nuko ariko ubu ni sawa nta muntu arengana ngo agiye hariya ugwa yajya amaso yimbwa bita abapetse mu isite bita ngo covidog bana muhungu nturengana n'indege ntiburira bacha gusubiza inyuma tigenda kwanzo kire kuko namaso yandukira cyane umuti rero si ukindi umuti wa mbere batuhanura yuko abaganga cyangwa se nakoze ikintu vraiment government y'u Burundi yakoze baci batanga avertissement ku bantu bose cyangwa se tahazari ati murabe mureze gukora ku bintu abantu bagwaye amaso cyane ndayagwaye Drizzy bakunzi ba Isaac TV jina ringwa ajya amaso yaramfashe narasinzikaye jere apara ariko rero donc birafise abantu ngira bifata man jere nambaye amarori y'umuntu yagwaye donc shima Imana mwana wa mama shima Imana ariko bandanya wikingira
kuko reka gutera inkuru ya gusa umuti nawe uguze ngo mashirayo fresh ushira umuti utagwaye ntuhenda abantu rero ntugashire yemwe nimumvize ibintu bya Drizzy ngo shiremo ngo amaso ngo mushire mu miti mu maso mutaragwara oya umuti bawushiramwe ugwaye niko baduhanura abaganga bien sûr ivyo rero byo wari kurakora sinzi hano wavyize sinzi hano wabikuye kandi ajya amaso ugire ushire imiti ukora ibiki ushaka gufata aragufata umuti rero ikintu ca mbere ciza baduhanura gukora nuko ugenda witwaje ibintu byanje ndabigire gute yo mwihangane ugenda witwaje ifo ugende witwaje ino nkoho hari nkoho ngaha bita disinfector aka rero ava yuko ukora ibintu byose ifo uzuri uroga urahana koga niyo microphone ko yakoze ko umuntu oya ngaje cy'abantu benshi je bica bipfa nk'ubu wewe iyi micro yawe mbanzi yuko yavugiye ko benshi ba bifesi bose baguma bayitora bunguruza nk'uko n'abandi benshi aho tuvuge muri kiganiro bose bagiye barakora muri no micro asha bayikoze ko na bifesi ndabyishe byose bifesi mega yayikoze ndakwaye ndabyishe nawe rero tora mungu tora mwana wa mama tora karaba tora karaba tarakaraba bakoze bayiza active kandi mukaravye na Drizzy wanje maneko ntagira ikibazo ndaguhaye byinshi ntacu urumva nuko ifo rero mugume mukoresha desinfectant ni bien irafasha cyane abamaze kugwara mureke guma muraba mureke guma mubuja muzuba mugume mu nzu ni nka covid afite byo gusaba kuja muri confinement cyo yugarana mu nzu kandi uyugaranye muri confinement ukoresha umuti ni misi 3 cukira ariko rero abantu usanga bagwaye ingwara y'amaso bakamara nk'indwi yose bayagwaye niba abantu baguma mu telefone baguma bachatinga baguma cereragiza amahigwe ebana nagwaye amaso na telefone bayivye cyandi yicarira navuga ati aha ni sawa nta kibazo reka nipoeshereze urumva rero bica biratesa rero rujya rumuri rw'amaso ni rubi rwa amatelefone ama laptop ibiki kandi kuko umuja kwibarabara rwajya amaso ni bibi kuzuba kandi uguma wanduza abandi urumva niyo mpamvu abantu babwira ati rwajya amaso ifo gume hano hamwe avuze ordre 3 jours kandi ngo ntiwemerewe kurarana n'uwundi umuntu oya tari Drizzy nyene maneko mugararizi yigira ngo vyinshi ariko Imana gukingire mwana wa mama ntuyagwa ajya na muntu numwe mwararana ati oya ajya amaso arababaza Drizzy arababaza abantu bayagwaye vraiment pole ndazi ko arabaruka turaba ngaha bayagwaye ajya amaso yafasha abantu bose n'utarayagwara yitegure ariko Imana pole rero Imana baba abayagwaye mwese pole abatarayagwara naho mwikingire mbare mwikingira nemushira muti mu maso mutaragwara ivyo vya Drizzy sivyo mukoresha imiti mumaze kugwara ariko kandi imiti yo kwa muganga oya gituma nabigize igituma reka mvuga kantu abantu mukoresha imiti yo kwa muganga yo ego we hari abantu baguma badukana ibintu ukuva ngo kugira ukire ngo umukoyo ngo shirayo ngo amazi umva hari abandi nubize ngo ufata ngo muri izo bimbwa gucishe mu maso nuho babwiye ngo shirayo indimu nabonye témoignage y'umuntu muri Tanzania ngo amaso yose yaho byasabye ko bayanokora ibaze n'uguruka Imana kubera gushiramo ibintu byose nibyo ry'amasara babaza ku buryo usamaye usanga wakoze byinshi ariko rero il faut faire attention leta yaraduhaye gasopo abashijijwe magara y'abantu babwiye ati mube makini bana ba mama nimushiremo ibintu byose bajemwo karaga kande rero twari tubibiye hari imiti kwa muganga munywa bikagenda neza okay mukanashira mu maso byose birakira byose birakira nuko rero uno munsi tuje kuyaga turi tariki zingahe Drizzy tariki 22 z'ukwezi kwa kabiri muri iri joro twahisemo kurara dukoze ikintu cyiswe analyse y'iki igiteramo kizoba ejo ku itariki 23 kandi rero iyi teramo kizoba gifise urumva ko tuyikorera analyse imbere tuzokorera na analyse nyuma yacu niyo zoburi Imana ifashe mwana wa mama niyo nzoba ndi nuko bazotuzibira kumuryango gukogota yandi maso oya ajya maso n'ugwara kabiri oya ugwaye biba bihetse oya ku muryango wantuka bon ahubwo sinzi ikintu bazokora ba bifese kugira bakingira abantu ry'amaso we ntibagwaragurika ni brand ntabwo tuzibira muri show hama kuri kigiye cy'amaso tugirwe ko nyene direct tuvuganye nene entreta agakrende twakwibira abateguye ico giteramo ejo ku munsi wa gatanu hari igiteramo ca bifese dramati mokenzi
ba Fernando Kiriku Double J bizaba biryoshe we igiteramo ca mbere c'agakura je nabonye mu Burundi wamye ubisaba kuva kera we habuzemo fizo na Drizzy uramvuga ibintu kwanza ndakuramukije gasi ndakuramutsa wa muhungu ewe gute ni sawa sindakuramutsa nyako cya bintu wamye usaba birabaye gusa habuze kakantu kamwe aho rusaba ko byobera kuri stade mugaseho byabereye okay irabizobera kuri stade hagiye mu reka nabibutsa akantu hagiye mu fizo na tumaze imisi kuva bake abanyarwanda bariko barahaza kuva 2013 2023 twagoma dusaba ati yemwe turakeneye kubona igiteramo c'abarundi gusa aba hit maker turabe ko abarundi bazovyitaba ariko uzoca wumva reka sigiteramo oya ngane sigiteramo ni video launch none video launch umaze gushira kwinjira 10,000 ugakora conference de presse ukagira media tour ugapostinga hariya ubushaka iki rega none umustar ugira umubone none performance izohaba umustar kumubona kuri hano nisibisanzwe performance nizizohaba ntibazoririmba aho bato performing aho bitwara kugurega nivyanditse ko ari show ariko bazo performing bo barashaka hazo performing ushaka turaza kubibona rero nivyabaye byarabaye kuri World Beach cyagihe cha ya show ya nani ya Barantown DJs urabyibuka byantu byacha bizana ndushika kurindira nico turiko nyene okay bakuzaiza ko dramatic yanse go performing kujanira nyurako bakuzaiza ibintu byinshi byo kuvuga ariko reka tugende bukebuke dushaka tubabwira ikintu kimwe gukindi kuko urumva je bashaka abantu bakurikirana video zacu Drizzy bagira ikintu bakuye mu video yacu apara bya biterama ukumviriza ibintu numenye ngo biko bija hariya biko bigarukira ino kwamenga tuko turasakuza hemwe ni mufata gatebe mwicare rero fata gatebe rero duterame tubabwire rero ido nido y'ibintu bigira bibe mu Burundi hagira habi igiteramo hagira habe video launch ni show naho mumbyiyanyije video launch ni video launch sawa hagira habe video launch baturihishije none ni barihishije abafana none bajya baririmvyi ni benshi abahiti meka gusa okay aba artiste rero bari mu ico giteramo nukuri na ba star gusa kandi bashushe bagezweho kwanza big up kuri Bface na management yiwe kwakwanyije urazi kurako kantu uvuze ngo bashushe baba hit maker gusa indi uraza kuraba commentaire ntihaburamwe umuntu aza kwandika uko harimwo abatara ba hit maker abo ni babura rega iri byose no ariko je shaka kuvuga ikintu vraiment Drizzy turabe yebe mu ndabiri no afishe nukuri Bface Dramati Mona Warda Fernando basi nuzenya we love muzika yose babiri nuzenya Birimani boy bazo bari hajya bwana Kiriku na Double J MC Ami Pro ni bazo bayibereye nabandi benshi bazo bari hajya Drizzy dushire ko nama surprise bazo babifitiye hajya Drizzy tubwizanye ukuri iki kintu kirakomeye Fernando aheruka gusohora indirimbo hit yakaga ndiko ndajya umuhari numva ngomba gusara aiwe yo ukuna cyane ndayibonye indirimbo ngina zo iririmba hajya banose dusare mama we cyane nagiye ku mutwe ndiko ndajya umuhari abanyarwanda we bariko barafata utuntu aho indirimbo yabo iherutse gusohoka y'umutipe yujya kivumbi na Berisima bakazishira hamwe ngo zinizo ndirimbo zifasha Burundi no Rwanda man ito mureka kwitiranya ni imwe ni Berisima yonyene dufise hit imwe ni Berisima mu Burundi no mu Rwanda ni imwe kutavuga mu Burundi mu Rwanda gusa utavuga mu karere yani East Africa na Zuchu yasohoye indirimbo vyase gifata Berisima oyicaye orafyena zari zibiri hakiri agashuhira ka sitaki yagira bamo pole Berisima niyo ndirimbo yakuye kuri hit sitaki ya D1 nukuri imana nara sitaki nayo yakuye kuri hit code ya Dramati code
kandi nivyo kwe hamanuze uravye tuko turaraba kandi indirimbo z'abasani zagiye zirasohoka z'amahit ubu vuba cyane bifese yarasohoye indirimbo ya ndirimbo yasohoye Queen video yari nuzenye yari yose ariko ni umwaka uheze haraheze umwaka mushaha mugabo si haraheze umwanya munini cyane haraheze umwanya urabi ibihiti bigiye ngaha hagati ibihiti bavugusa hagati y'abapeti byarayifusi igenda irimo turayibona batiyo ndapfuye bo muvyumve rero ino analyse tuko turakora ama analyse nkuko ibari ariko twe tubibona abantu bavyakire nabi abafana ntimuze murakira nabi bino biyago nukuri tuba tubikoranye urukundo kandi no ma analyse abari shaka guhindura ingendo no guhindura isura y'uko ibintu tubibona Boni kugira tubashikiriza amakuru menshi baba batamenye atandukanye n'ivyo babonye twaba posting conference de presse sinzi mbona gasani bayiravye ari beje ariko basubira hari barayiraba cyo nabonye baranakunda analyse zacu kuko tubabwiye ko tuko turanaliza kuri conference ndazi bacu bagenda kuyiraba igana conference de presse ija conference de presse rero tugira tuyisesangure conference de presse bifesi yakoze mona warda niho yarari nani ba we love muzika na kiriku niho bari mwayibonye musubira hari amuyirabe chagare tuyisesangure ino kuko hari ibintu byinshi byabaye mutamenye bariko barimvira ngo none ko twayibonye mugomba mushaka mutuvuga ibiki taburi byo tuvuga ko bibura ariko kandi tuba tuzi byinshi tubaza kuvuga icambere ikibanza byabere bazokorera ko ino video launch mutwenzi ba kwanza tubivuga kwanza ni video launch indirimbo yitwa gute Drizzy no sara indirimbo ya bifesi shasha yitwa no sara izosohokejo indirimbo yayikoreye Australia harimwe umukwini video umuzungu ari hawe umuzungu ariko bije birasanzwe murazi ko mbora ubizi jera mu makomentari abantu benshi ngo bifesi yashizeho umukwini video umuzungu ayapima abarundi nabo natwe turareka kwimara amazi yabaririmvyi babikoze kuva none kiri gwe ntiyakoresheje umuzungu kabije birasanzwe izo yabikoze kuva bafizo baruriro bande kera ivyo n'ibintu bya kera byo kwanyira nasanzwe abazungu buraya bari mbere ntibanakurisha barangira ntibanakurisha baranazimbutse ona muturamo kwirira sho nyene abashaka nyene rega barakunda ba black of course ariko kandi barabariha of course barabariha naho atari kirenga kuko narigeze kumva na interview ya Diamond ariko arabisigura ati abakuni video bo muri Mivezi ikintu uzokikubaza ejo waramurije yarashaka kuvyishura cyangwa ntavyishura muzi bifese ngene yimere okay reka rero tuje tuhere ku kibanza bijya bintu bizoberako twarasabye ko haba igiteramo c'abarundi gusa ariko rero gira shaka cyo gitegura manager ni company kanaka gitegura igiteramo kibashire kuri Efinya kabiga cyo kibashire hari bakiriye Dajuni he kuri Messi canke babikorera ahantu kuri stade ariko urumva ntaco ro management ya bifese aravye ati abajama baracashushe abanisaba tukoranya kantu ni bya nico giteramo nuvuga ati cyambere 2023 kibaye nico kintu cyambere cy'umuziki kibaye 2024 kuva umwaka utangura rero kizobera hajya kuri ku mutwenzi bar kasi giteramo ku mutwenzi hajya ahantu bazokwigwa kwera abantu hajya iminsi yose haba amahuzuye ni nko kuri Safi Beach he niho reka kuzura hajya kubera ati rero ni huzura tuzotanga encore muri ahubwo bazobora aho babashira encore muri weekend bazobora aho babashira amahigwe ni menshi yo kuhuzuza ahubwo ni bazoronka aho babashira bya vrai natwe nivyo dushaka jene vima nivyo ahubwo jene ndiko saba yuko haba sold out huzura hafuke baronka ibifaranga abastari bacu batera imbere bifesa fuke hamwe no zavuga ati wow nijo dushaka kuko Drizzy reka ndabwiza ukuri bakunzi b'umuziki w'u Burundi bafasoni bashinga ntaye gwaruka hajya hano ku mutwenze ejo hatuzuye ntimuzonkira oya hategerezwa kuzura Drizzy ntibazonkira kuko kandi huzure kuruta ko tubimenyereye hamwe yo bari show abafana n'ubajako hamwe yo bari jewe ndakubwire hamwe yo bari show ni show bifese cyanda mwidogera gituma yabitwaye ahantu nkahajya ni show ahantu ni show kuko ndaza uraza kuvyumva imbere ndaza kubisangura imbere uraza kuvyumva ahantu ni hato sana mani kuraba bahiti meka barimo berisima yonyene stade yo ahantu ni hato sana hamwe yo bari show nutanga Drizzy nutangare rero mwana wa mama abafana burya ni atari
okumva bitwaje amaso ngurumva tugaye amaso y'imbwa ngo urumva niyo mpamvu tutaje kubashigikira ambara amafime amaso amara iminsi 3 uyagwaye niyo yobuze umuntu kuza muri show arigesha ogwara urumva ajya amaso amaze kugufata nk'umunsi wa kabiri curyama kabisa uca witera ikare ahubwo dusengera Imana abastari bacu reka gano tugibigigweko abastari bacu bari muri iyo conference bari bagwaye amaso n'ibande n'abandi ko bari bambaye amafime bose Bife bari bambaye amafime byari bigoye kugira ubimenye byari bigoye kubona kandi turabizi yuko bakunda kuririmba bose bambaye amafime umva ntuzomenya ngo reka twebwe Drizzy amafime bari bambaye sha raba amafime nuzenya ni ujya muri We Love Muzika ninde apana Fernando Melanin boy naona amafime yari yambari we yaramboneka neza yuko ari sawa tu ameze neza ariko bakiri bifesi noire abana ni fime total kambaye yera mona ari yambaye yera ariko bajya abandi mona rero mona ash nta muntu numwe yegeza muramusa ni yakwemerera none arazi kwikingira il faut protéger reka urumva rero bajya bari bicaye hajya tuziko bifesi ari ajya amafime ya bifesi ubwo ni warugwaye wewe bon peut-être nta ubizi cyo turaba banuze Imana bafashe vraiment naho babagwaye bazo bakize bazo perform bazo bakize kuri ko ushaka baduha umunezero nuko rero okay conference yari gutangura saa 9 ikitangura saa 11 akantu kumwanya n'abarundi karacatugoye attention akantu kabaye hajya sindi none bakiri bari mu bikidrisi barabe bagakosora wewe wari hajya basi wewe nk'umu presenter wari hajya hari cyumwanya nyene kiracatugora to canke bari barindira amamisha amakuru amamushika media namwe mwashitse kare twashitse kare okay ako rero bagakosore kandi umenga mu Burundi wenda gutera inkuru ibintu byo gucererwa n'umwanya time management umenga ntinacitubwira kandi si vyiza usaba amenye ko umunsi umwe bazocererwa basanga abajournaliste twatashe umunsi umwe bazosanga twatashe batubure babure oya sha mba mushaka amakuru bivana n'ivyo mushaka bivana n'ivyo wewe kuri konti nka wewe wewe urarana hake ntukambeshe mwana mama tubandanye okay aka kabiri abaje bose hajya abastare bose baje soft dramati na double J nibiki amaso yamusinzikaje canke yabuze umwana gusa ndakunze iyi style ndakunze kuyibona kuri drama kuri double J na Kiriko donc hari utaboneka ama conference bon kutaboneka bose mu kintu kimwe ndakunze kuyibona iyi donc sinzi mukayo nyene bakoze umugumwe sinzi kwako kana ari keza ndakunze kubona hagiye double J akacasi bakiri hagiye Kiriko akacasi ba double J hari wasiba yasigara organize ibintu muhira ntavyo womenye kuko barabana dramati ari mu Rwanda yari mu Rwanda yaje no munsi yashitse mu Rwanda baba bari mu biki kumupaka uga ariko baca n'indege nta kibazo sinigeze mbona posting ikintu yareka akora mu Rwanda bafise andi madiri kimya babagiyemo ni bien vraiment je ndakunda abastari ibirere byo shaka ndakunda abastari biwacu none ntuzi uramuzi umustari yitwa bamwitande ujya mustari bamwitande hari umustari yitwa Smoker gaherizwa na Smoker wo munyamerika bamurasiye muri appartement yashikiye ahantu aca kuma postinga kuri Instagram yereka abantu tiraba ni ngaha yereka ibifaranga yereka aca yisanga na ifoto ariko yereka abantu kuri Instagram ahantu ari aca yisanga inyuma icumba nimero y'icumba yahabonetse baca barabona location ahari baca babona nimero y'icumba arimwo baca baramurasa rero ni vyiza rero abastare kutaguma berekana aho bari ni bien sana reka ni fresh tukabona gusa dramati yagarutse atari bitiramo vya atari binini kajya kanuri bien sana ngorane naho tutazi ibyo barimo ni bya bindi no ubushaka kumenye ibyo bindi nyene ubushaka kumenye kimane neri natacha tubwira rero nta muziki ugo mukubita ingendo nkizo ewe rindira tuzobimenye mubisigure neza hano muri mubitubwire neza none birabaraba
hamwe mubabazwa n'ubusa none ko tuba tuzi kandi kazakora katwereka ati ndi muri studio ndiko ndakora indirimbo n'ubu byo twiyumvira ibintu bireba none musajya gushitinga code yarababwiye ngo ndiko ndashitinga video bon gusa twara twari tuzi ko Bifes yashutinze video muri Australia twari tubizi ya muga twari tuzi ko ari Australia twari tuzi ko yagiye gukora show ni cyangwa yagiye gukora show acha bifatanye okay ntacyo bitwaye Drizzy je ntacyo bitwaye umustar kugenda ntavuge hagiye rimwe ni bien je ndabikunda vraiment ya show business ya bien ça kandi ni very professional kuko si nkubo urazi umwanya bana boya hari genda kuri Instagram yo amutubwira hari ntibikunda numenya hari urazi umwanya David hari gusa hari aho tuvoyaje nyene ushobora kugendamwo twakimya nyene kimya nkubu je aho muherutse ari nk'ibikorwa aho narindi ntaho muzi ari nk'ibikorwa by'umuziki vraiment wo bivuga tu ni bon oya na location shaka ariko akora video yinumire kabisa tubandanye Drizzy je tubitebeko umustar kumenyesha hari cyangwa utamenyesha naco bitwaye twusa dramatisation yarari ariko Bifes ya confirmer yuko nta kibazo azoba hari ejo ku giteramo nta kibazo bafitaniye babajije ati kubera iti none reka twinjire rero mu bibazo rero abamesha makuru bagiye barabatse ningene abastani bagiye baravyishura tugira twinjire mu majambo abastari bagiye baravuga bagiye barishura abamesha makuru kuko abastari bari makini ikintu cyose umesha makuru ko bagije abafise impamvu ko bagije abafise impamvu kandi ngiro cishura Isaac na Maneko tuba twabibonye ifo tuzogira icyo natubivuzeko kandi tugize icyo tubivuzeko nta nabi birimwo tuba dushaka gusesangurira abantu bakurikirana umuziki w'u Burundi bamenya aho ibintu binegeze okay dutangure ku kibazo ca mbere jishaka gutangurirako bifu ya Bifes na Dramati kuba yarapfuye yarahagaze aho nyene baciye babaza ubwose cyo gituma Dramati yataje muri conference Bifes caravuga ati nta kibazo sinari kumushira kuri afishe atawuhari tutavuganye okay jishaka kumenya rero Drizzy shaka kumenya wewe apart yawe ko je nawe urumva hari igihe udahuza ariko jishaka gusa umbwira kantu mbega guhuza kwa Dramati na Bifes hari ikintu cyapfuye muri showbiz yabo canke ni bien byubaka urukundo nkuko Bifes bijya ni bien kubera iki nibangana nibanganya 7 nibanganya nibaruko na Sabonnez afise nibangana warapanitse umunsi Sabonnez afizo bahuza bajya rero bajya twovuga yuko hari ukuntu baduze bajya kandi baririmba na style imwe Bifes n'umurapere Dramati aririmba R&B donc hari ukuntu na Sabonnez arapa bishatse kurapa akakubita trap ashatse akarimba R&B ashatse na Fizo hari ukuntu kugira abanza akore beef na Fizo ukuntu yabanje kuvurugana kwanza kubaka bya bipeti vyiwe bya team Satura hari nguvu bari bafise urazi Sabbi kuri Facebook Sabbi niwe yatangiye gucreate Facebook urabizi imbere ya Fizo Sabbi niwe yatangiye gucreate YouTube imbere ya Fizo uri serious mani Satura kiya yari yamaze kuyiprotege avuga ati ndafise na bya bipeti byo muri team Satura iyo yose bya bizovuguta ari barariko Fizo afise FFF Fizo fans family akagira na team Bantu Boy numva ibyo byose Fizo yabikreye inyuma yuko Sadba create za team Satura mani Sadbi yari yamaze kwikingira yamaze kwiprotege sana nice gituma rero Sadbi yaciye avuguma ariko Dramati umengano numwana yakuriye kuri hiti zibiro urumva gacu mani Bifes yarakoze amahiti Bifes arafise amahiti mu ati rero bobo guhuza ari bien ntacyo bitwara guhuza ni bien kuko warabonye yuko byashatse kuzana kantu ko kugira ko gusubiza inyuma Dramati reka nabivuge byaramusubije inyuma kuko ugerageje biya bintu zijya nzururu kajagari ka Dramati na Bifes karamusubije inyuma Dramati hari akantu nyene kavuye ko kuri Dramati kuko arabonye code ukuntu bayakiriye ugiye kura amaposti Dramati apostinga ugiye gusoma commentaire ukabona abafana ukuntu bakomanta kandi abafana bashize ko follow kwa Dramati ataraja muri beef na Bifes urumva umufana yamaze gushira ko follow yamaze ko umufana wawe mukacubonaje kwandika commentaire akubwira ngo ivyo wakoze si byo ngudahinduye hajya rero guhuza twitege yuko abafana bazuca basubira nabo bahuza kandi abafana bose bagenda basaba ati
musubirane mudasubirane bifesi nacho uzosubira kutubwira bamusatira bamusatira izo commentaire zaraboneka sana mu ma post menshi ariko reka ndabibutsa abantu nurazi yuko manager wa Dramati na bifesi apana manager wa Dramati sivuze manager vuga se umuntu ayafasha cyane Dramati ni DJ Paul DJ urabizi DJ Paul niwe yafasha cyane Dramati ariko kandi na bifesi ni umuntu cyane wa DJ Paul Nureka yuko DJ Paul yaragize uruhara cyane mu gusuka mu mabisi cyane abana bahuze ati muri kivyo bintu gusa DJ Paul nta kintu ntiyavyinjiye mu oya yabivuze ko ariko kimwe ku bantu bazi entertainment baratahura yuko hari abantu bakuze ngaho indani hagati bagi barasuka mu mabisi ati ibintu mu bihereke no inguvu zanyu muziri hamwe biraryoha kintu nk'icyo ariko Drizzy nitwirengagiza ibintu bapfuye rero cyakata bigarukeko bifesi na Dramati rero mu vyumve siza ariko arabivuga twisunze utujambo bagiye baravuga sindiko ndazura kaboze ariko shaka kugarukana tumwe mu tuntu bagiye barabavuga ko bose babiri ibe bifesi ibe Dramati ntidushaka ko tuzosubira kubibona kandi bibintu nimba bemeye guhuza Drizzy unyumva neza nimba bemeye guhuza imitima yabo ije hamwe batekane ntituzosubire kumva ngo uyu ni njyajya ngo kuri uyu ni njyajya kuri uyu ni njyajya kuri uyu tuzoca tubatera amabuye oya kubera iki reka nabwire rero Drizzy ariko mu bintu bapfuye nimba uvyibuka neza Mokenza arimwo uravyibagiye rero nuvyibuka yuko Dramati kwitiranya ibintu okay mona yaravyanse wari kuvuga kuri rindira mona yaravyanse Dramati yigeze gucomekamwe okay ngo n'abakobwa barimo gusa nyene bivise yavuze ati nakajambo nyene ku bwana nyene yacishijemwo wareka nabwo Dramati arakuze araciye ubwenge namuntu yogena kuri ezo sose yavuga ngo twapfuye abakobwa ya mu bastane ariko yaravuze ati none si byo Dramati yavuze vuga ko yabivuze kandi atabivuze yarabivuze ariko hari abirigo barabandikira isho yarabivuze okay hari abirigo barabandikira barira banka kubishura reka mona nawe afise ubwiza bwiwe share je icyo shase kuvuga rero ni giki umviriza iki kintu nashaka kugaruka urabona ko mona ico giteramubwizo kirimo mona Dramati na bifesi sivyo mona yaragarutse murakabifu kaba abantu babiri mona na bifesi note bien mona wanje sheri wanje nkunda bifesi jama wanje nkunda Dramati mwene wacu nkunda ugo rukundo nyene mwatweretse mu rugumana uko nyene izosubire kumva mwatwa yani bagiranira urukundo kuko bifu yabo man umwe yotsimagana imwe gusa mona ivyo bintu yuko bapfawe yaravyiyankiye vraiment yaranse ariko Dramati yarabivuze bifesi arabihakana mona aravyiyamiriza okay bose turacabakeneye rero ugo rukundo mutanguye mu rugumane ariko rero guhuza kwabo kubera iki bageze guhuza bifesi yatanguye kwishura Dramati kiye kintu bifesi byanase ko yihangana yabanje kwishura Dramati uri bwiganiro mwakora ariko arishura Dramati ubu rero aciye azati duhuze ivyo Drizzy ivyo jeri baza yuko akiyegana cyakera by the way abantu batabizi kijya gigano ntibagibone twayipostinze kujya kijya ni cyakera bagishwana hariya bifese yari yaranse gutanga igana cyaradu ikiganiro cyo turabikala ikindi naco wibuke show iherutse kuba ngaha mu ijabe kuri vy'urunani show yari yateguwe n'urunani Dramati ariko ara performinga harabaye utensorite arambura impuzu arayitera mu bantu barayimusubiza na amakuru fisi amarori kama na marori tera mu bantu barayamusubiza oya kugeraho Dramati acavuga ati ntimugire ubwoba bifesi he's my friend donc haguma hazi nduruti bifesi bizana bifesi cyaravuga ati bifesi right now twarasubije hamwe rafuwa pase ngo bariko barasangira hariya kuri Van Beach Dramati acha kwisigura mu bafana Dramati ariko maze sinarika umaze kwisigura umaze kuba wisigura ibintu byinshi ububyishe Dramati acavuga ngo tuzokorana indi ndirimbo ibintu nk'ivyo then
nibyo vyibireo biriko biraba basupporting arumva Bifesi ntiyari kumuhamagara ngo yange parce que man Bifesi n'umuntu w'umugabo mu mutwe yarabonye ati umupeti komera ibi bintu uko biri kose byaramukomerekeje Dramati nico nakubwiye ya tubivuge uko abantu bose barabibona byaramukomerekeje ariko ubuko basubije hamwe it's good it's fine byaramukomerekeje kandi dusaba abafana none hajya hagati hagiye Bifesi yari kwiyankira gusubiza na Dramati Dramati rero yaguma bihomberamwo bon uko bibona we arashobora guca akoresha yindi mikenyuro ariko ntacu uko vyaheze nibyo yari guca akoresha yindi mikenyuro uko niho kwemera gumuhomba gira yarafise yindi mikenyuro yari guca gumakoresha then okay mu majambo yavuze muri conference de presse abastare bose biyemereye ijana kujana yuko bagiye kumufasha Bifesi ariko tuvyibutse twibukanye majambo Dramati yavuze kuri Buja FM uvyibuka neza ikijama cica kazi naremeye yuko basani turi ngajya andi kuvuga amajambo ya Dramati naremeye ko basani turi ngajya ikijama cica kazi nagiye barampenda nibaza ngo ni cuti magara kumbe arafise ibintu vyo tujya mu twinshi akubaza Drizzy shakubaza aya majambo ko yagiye aragaruka ati yarashaka kumera ingajya ibi byose mbega nibizokonona uvyumva mbega nibizokonona gwa rukundo bari bafitanye hagati yabo hagumye hagaruka ari jambo ryo gufasha twemeye yemwe umviriza kuri muri conference mugenda mu birabe kandi muca mu byumva so novuga yuko gufasha ntibagisigiye gufasha donc nkuko bo baje atamashira abahaye no bagisiguye nyene uko kugira nyene bagisiguye muri conference man niko nacyumvise kuko man ati twemeye gufasha Bifesi yabisiguye neza ati bafashije ko jindaza agaciro kawe vuga ati ndabaha ibyo bashaka ntavyo noronka ariko nemeye kubafasha nk'aba friend ariko Fernando arakajambo yaciyongerako aravuga ati jewe nukuri abafana ingere jewe nofasha Bifesi siko nofasha undi muntu nuze nyamukenzi aracarongiramo kandi ati si Brarudi yampamagaye cyangwa si mutwenzi yampamagaye cyangwa si ndampamagaye je nahamagawe na Bifesi twaje gushigikira mugenzi wacu Bifesi mbese ikintu kizoba catumye twideplace tuza kuririmbira ngaha nikora Bifesi uratahura nta numwe yaje kuvugana n'umuntu wonga ku mutwenzi waje kuhakorera concert ni Bifesi bavuganye ikituzanye ngaha twese azo ari Bifesi ni video ya Bifesi savede nimba nzoba nje kuririmba kora Bifesi yabisavye ariko ugerageje kura Bifesi ni mukuru wabajya bose okay bemeye kumushikira ni sawa ni vyiza Drizzy niho azoba induru hirya ejo Mokenzi nagategura akantu Bifesi ataje canke Fernando canke agategura akantu bigashika Bifesi ari mu Burundi agabura umwanya canke agafatirwa ntazi bigatera induru bon ivyo gusa Bifesi sinibaza ko Bifesi yobi man Bifesi amaze guhura n'isurago nyinshi muri uwo muziki je ndiko ndanka ngaha Drizzy icyo nacyo ni cyaba ibi bintu byabona ko turiko turabivuga ngaha urumva je nakunda umuntu ari Claire jeba yampaye amahera vyaheze nzoza kubera yampaye amahera c'est tout tukaba turabiza ati baramuhamba bari mu kazi ariko mutagutubwira ko yampemvye okay arakajambo nivyo mone yavuze ati contrat zose ziri confidentiel nibanga nibaza yuko amakontra yose ari confidentiel yabari Bifesi amemba kora ari conseil yiwe yabari Brarudi yabarinde nari umuntu avuga amahera baba bamuhaye nivyo birumvikana ariko nahari banga ejo mu mucanyemwo bica biripuka bica bivugwa byose ariko tuba dushaka gusa akajambo kari Claire kagufi cyane ati yampemvye cendaza mu kazi kiwe fresh biraheze ariko paraguma mutuzaga mutubwira ngo urumva turabajama turabagenzi rukundo ririri ejo muce muhindukana ejo no tegura ka anniversaire ntaze Bifesi kakaguma mu mutima ejo nuzenya kiriku ateguye agapari kana kantaze eraba yangyajya ntihazobe yangorane nkazangorane zabaye hagati ya Bifesi na Dramati agize akabazo ko kwirukanwa mu nzu Bifesi aranige kumuhereza dufaranga akabike utwo turi two tudashaka bisigura bazi ibintu byose bi Claire vuga ati jewe ndi mu kazi gufashanya rega si bibi Drizzy ni vyiza vraiment bafashanye ariko muri jambo gufashanya okay
twafashanje ariko yampaye inoti gusa inoti yampaye birumvikana ko atoma inoti ingana niyo nshaka ariko yampaye amafaranga nzoza gukora akazi kangana n'amafaranga yampaye kuko Mokezi yaciye avuga akajambo ati je nzoza ndirimbo turirimbo twanje none yakabivuze nzoza ndirimbo turirimbo twanje hamangende urumva ari performance nijo reko ndavugira ko none ndabwira mu ntango ko nza kubigustahuza ko ari show nzoza ndirimbo turirimbo twanje hamangende ni show reka turindire gusa abantu okay tumirira abantu batsoze abantu tuguma tubahamagara abantu tuzohurire ku mutwenzi banje niho nzoba nibere yemwe niho tuzoba turi abafana ba Isaac TV ni waburi hajya ku mutwenzi uzocundondera kuri telefone canke maneko hajya Drizzy ebana kamera muzobona iri hejuru y'izindi zose so ari ya Isaac TV akantu kose muzobona twe tutabonye uzoshize tubwira ati umva harakana mutabonye bana bamengo tukabera sivyo Drizzy akari kajambo rero jeka murani majambo iri jambo ryagarutse muri conference rikomeye cyane Mona yavuze Mona yavuze ati tiko ndavuga amajambo Mona yavuze muri conference de presse jewe naje gushikira mugenzanje Bface ni yahamagaye ndamushikira muri lancement officiel y'video yiwe kubera yuko Bface ni nawe yagize uruhara umviriza neza ni nawe yagize uruhara kugira jewe ngume ndirimba cyangwa se ntangure kuririmba urumva niwe yanyinjije mu muziki akajambo yakavuze neza kunyene ari mu bantu bafashije cyane ari no mu bantu bamimirije baranyakuraje cyane kugira ashoboye gutangura umuziki ari no mu bantu bamimirije baranyakuraje cyane kugira ashoboye gutangura umuziki kugira ashoboye gutangura umuziki kugira ashoboye gutangura umuziki niwe yanyinjije niwe umviriza apana ngo niwe iki nico bita analyse rero amajambo avugwa tuya analyse niwe yanyinjije mu muziki Drizzy mpamvu ngaruje kanya kajambo rero uribuka induru yabaye hagati ya Bface na Melly hariho na kandi yaciye yongera kati n'indirimbo ya mbere naririmbye niwe yakoze intro akari we introduce n'indirimbo yanje ya mbere akari we introduce n'indirimbo yanje ya mbere aha urati induru zabaye hagati ya Bface na Melly uravyibuka Melly yavuze gute nibo basuvyibuka induru za Bface na Melly uturiya tubifu twatanguye hagati yabo basi bijya bintu byavuze cyane ku social media je nta muntu yanyijije mu muziki nije navyikoreje nyene Bface akajya mukaramushavuza uravyibuka si gute basi umuntu adashima basi force ushime vuguti basi merci yaragize parti basi naho nuba naramuhaye jana gato basi naho nuba nakoze kadu gato mu muziki wiwe basi agashima uko nyine ariko nyene ni ibintu byaboneka Bface niwe yazanye mail je namenye mail kubera Bface je umuntu yohari mail yatanguye kuboneka mu ndirimbo ya Bface indirimbo yitwa Buja Flavor yuzuyemo solid ijya niyo ndirimbo ya mbere mail bacha bakubitana iyindi mail ari queen video wa Bface kandi bakora n'iyindi yitwa nyinshi bamaze gukora ibintu byinshi izo zose za aho se Bface ariko amushira mail uno musi rero akaza mu mwakumvise gusa ubu Bface na mail barasubiranye ubu ni bon ubu ni sawa bijya byaraheze gusa nabigarukanye kubera karazanye polemica kwa mail yarakanye iriko atamuziki twibutsa Mona warda ko na mugenzi we kandi yavuze agitondere ko na mugenzi we byarashitse nituzi umutima w'umwe wese mwe wese arafite nashima peut-être Mona ashobora kuba ashima mu rundi kazi ahubwo ashime ko tukamwibukije turakamwibukije ntabizoshika kibagire imbere avuga ati je nta wamfashe kwagiye twihorera akazohinduka mu nyuma urumva byomugiriye ikibazo dukoze analyse tutakamwibukije ya tumwibukije ko na mail n'ugwana rubi tumwibukije ko na mail yazanywe na Bface ariko mu nyuma aramwihakana si ibintu batubwiye mu my inbox ko barakoze ibiganiro mail yarakoze ibiganiro hewe kuri Black FM ndumvirize ndababarasha nta muntu yafashije mu muziki urumva ibyo rero mu vyumve nuko Mona vraiment félicitations kwibuka yuko wafashije na Bface yuko winjiye mu muziki na Bface akari uzokazirikana uzokamane aho uzoja hose ugashimange aza yihende ni uko jewe narega yo kasopo muhereye oya nasa
Mona utubabarire mane kugerana n'ingeso. Jegiragira ijya video ahubwo ijya video Kajya umuntu ayishire no kuri Facebook. Kajya kane oya bakabitse abantu ba is active mufashe kajya kajambo mukambikira ariko mona vraiment mona ribuka mona rirekonesa cyane kandi jewe ni nko kubasa is active jora ziko hari abastare bane bayidugije bro ntazopfa nibagiye kandi nama ndabashimira tous les jours niyo mpamvu namabwira abantu ati muze muramenyera gushimira abantu bakiri bazima akantu mona yakoze ni keza wesha nuko gusa tugatishije mugura tumwibuza ati uzokagumana uko nibizo shikumere nk'abandi uhinduke urumva je nk'abastari bari bibukije reka ndabavuge ko nta nibanga ririmo je nama nabavuze umustari wa mbere ni Natasha yakoze kuri igano cya mbere kuri Isaac TV ifise ababone amajana 4 amajana 4 ibihumbi 4 ibihumbi 4 Catres 40 umva ababone 40 karani DC veni karani Natasha rami kiganiro nkiva hariya nari nkorera urumva iyo respect Mugabo we nawe urumva iyo respect mugabo wewe avuye hariya ijya YouTube nimba urushira kutuntu twudu nashira utuntu tutuva off twaduga urumva icyo ni cyambere uwa kabiri ni mona warda nyene uretse ko mona jari bari bama ibiganiro Isaac TV gikwiza umenga babona igihumbi rero bari 200 mona ramikazi wiwe turakora emission ya bien yadugije Isaac TV mbaka kubabona 500 numva yuko uno musi tugeze kubabona 170 aho bose abacira inzira na mona of course niyo ari mu bantu mugenzo uko amanshimira cyane jero n'umuzi navuga ati ntanga ama award y'abantu batugije Isaac TV abo bantu tuzofanda bibagiye n'ukurikima naho bazobazi bashaje bazobadahari abana babo genzo bashimira umustari wa gatatu Alvin Smith mungu Alvin yaramera tukanamuvumbura mu mahoteli Alvin aparavuga ngo twari yariko ari yubakira izina gusa ariko yari harimo no gusupportinga TV of course channel uyu nundi mustari yadugije cyane Isaac TV hakarero n'abandi bastari bagi baradufasha badure undi mustari bujya yadugije Isaac TV abantu benshi batazi ni Bidondo no Bidondo twarakora ko yaradukirira comedy ni bararikako yaradutwenza sana hamara bagasore bandi n'abandi bendi cyo bakurikira ba Bface bose Bface yareme man sinzi ko vyibuka Juma Jux ni warakira mu cameraman Bface yaraduhaye umunsi turirirwa umunsi yose tukora ibigano mu ibarabara bro ndacibuka giye kigano uracibuka tukora igano mu ibarabara tuzunguruka igisagara cyose umunsi wose umuduga wiwe gitoro wiwe bro abaze n'abastari full bashimigwe vraiment rero iyo uri kurashimira umuntu ni byiza kandi uzobigumeko ntuzuhemuke akarorero akantu keza cyane kandi turabashimira namona vraiment félicitations uzogumana akantu kuko karakomeye cyane akantu rero yindi jambo ibindi bintu byabaye muri conference Bface yabaye nk'upanitse abajije ikibazo ca abana kubajije ikibazo kijya kibazo cha ibinyene turavuga ibinyene byuko bafashije byo gushimirwa yaciye ashavura kwere bakuzi baza mwirabi gusa ni yashavuye about ikibazo yabajijwe muga yashavujwe n'umuntu yabonye hajya yabonye umuntu witwa Starboy ati wewe wamundekonera hariho uwundi budi yamubona kapiteni kapiteni ari kuginga umuhajya yamubona cyangwa simbizi ufete abona abantu Bface abantu nabo yemera simbizi kapiteni n'uburenganzira bwo kutabemera mugabo ntacyo babuza gukora akazi oya ni ababujije kandi abisigo ati sindababujije kandi sindiko ndakwita sindiko ndisigurako ariko gabanya sawa tuje kuri ikintu cyo gupanika naho mu byo gukunda rero ntako marke no guha uzobigabanye bijya bintu sinebwa ntitwari bwahure banzo nyumvirize bro mugo apana kuhi kiganira abantu batuka abantu bacafuza abantu kuko kaida n'amategeko hano umuntu yatanze ijambo bro ubisigura yuko umushikirizi w'igitusi niwe mutukanye wewe wagitanze igiye kiganira maze kubona ibiganiro birenga nka bitatu ntitwaje mu rubanza ariko uzobigabanye n'undi mugenzi wazobireka nta mpamvu nimwe kubera ko twese tuzopfa kandi tugwanira idrapo ryacu nta mpamvu nimwe yo gusuzugurana yo gusubizanya hasi gupa akantu yakoze Bface kashobora ko atari keza cyane ariko reka nakubwire ingene je nakabonye kubwira umujournaliste ngo ahora muvuga nabi ngo ahora cyangwa abantu bamuvuga nabi worohereza ibiganiro abantu bamvuga nabi Drizzy agakantu Bface yagakoze nka attention yakoze nka promotion ya show yiwe renda gutera inkuru yagakoze par exprès apana ngo yagakoze ngo kubera ko atabibona
Bifesi note bien Bifesi nahadakunda insolite nahadakunda showbiz ariko arayitahura showbiz burya Bifesi nakunda showbiz nakunda kajagari ariko aratahura ko kajagari muzika kenego niyo mpamvu kajya kantu gushami none umutora kuba turiko twicara gato ko turamuvuga yabikoza bibona avuga ati reka ndamusatira urya bazuca baruha ivyo bavuga mufashe kandi nuzenya urya muhungu Starboy bamuhaye ikiganiro bakabimubaza kuri jewe urumva ni ya ndirimbo ya promotion yanje gumiduka content yari ibonetse iyo bashoye ari sigaje nk'imisi 2 sho nk'ubu yari kuba ifise imisi 2 twari kubifatira ko nibararika twari kubidodera hama avuga ati none karabaye rero ariko ntacyo bitwaye naka kantu kuvuga ati bo akantu saje ntakunze nikajya akantu kuvuga ati ngo jewe ngo gohereza ibiganiro abantu bamvuga nabi Drizzy akantu vraiment siko akantu Bifesi yagihenze ko gato kuko nimba jewe mfata micro nkamuhereza micro Drizzy ati Drizzy mbwira ingene wewe Bifesi mubanye gute kumenga guma kwidogera simba ndaguhaye micro ngo mutuke gusa ikosa nawe Starboy yobakora nimba koko bijya bintu biposting uko nyene nimba bamutuka ati Bifesi ibitutsi kumuburira indera akashipoze nico na Bifesi ahora avuga ati amuhora mukora ama editing kubera iki mudakura mu ego vraiment nivyemewe guhereza micro umuntu atuka ubundi ivyo mu vyumva ariko gukritika nuvuga ati wari wambaye ikirato gihengamye ntabyo uzi kuririmba iyo ni alaise nkaje wowe unyitwarira ngo kwa OPG ngo kubera navuze ngo utazi kuririmba ahubwo OPG vajya gutwarutsa amakofu reka natere nkuru Drizzy ko hari umusani yigeze kunyitwarira kubera ico kintu ngo urumva ngo izake ngo yatwinjiye muri vie privée okay barahamagaza kwa OPG asha hari kuri BSL ndavyibuka izake wewe hari umusani yatwitwariye kunyuku nuko kandi umustar shasi ndamvuga izina ati yavuze gute ati yavuze yuko waminjire mu buzima nyakubaho peke namwinjire mu buzima gute ati yavuze yuko kuno jesi ivyo bintu nivyo ndabona ariko hari gano wakoze uri kuramuvuga kimeze gute ndakizana kigiye gano ati opeje nyakubaho reka simbishe ndakumvisha ahantu namuvuze hamuco mbwira ahantu namuvuze nabi Drizzy bacha playing Cyavuga ati je muri show yari yambaye ikirato gitabutse kandi akantu kari simple kuko urumva nibigiro yatabutse twashaka kumenya impamvu yambaye gitabutse cyo ni cyambere icya kabiri twarakiriye telefone y'umuntu adandaza impuzu ariko aramwishyuza impuzu yaririmbanye muri iyo show urumva iyo show yaririmbanye n'impuzu yari ideni ariko ntiyariha baramurondeye nanjye naramurondeye ndamubura none nyakubaho peshe ikosa nakoze ngahaniriye ati ahubwo rero bafise ideni aho wamamagara ngahari ideni ry'abantu opise cyarahamagara mugazi umviriza nundi munsi ibyo by'abasani n'abajournaliste iyo nyene muze muraturuhisha warabonye itangazo ryasohotse hewe ko atamu journaliste azosubira gufungwa kubera yabijya bintu kubera ngo dutuntu ngo yavuze ngo dutuntu tw'ama industry by'abaririmbyi n'abajournaliste baravyanse respect to my government Ebana government yaje aho kantu bakoze ubu info bamenyere showbiz bamenyere umva ariko aba OPG nabo bararuhamba boss Drizzy bifite ibintu byinshi simbizi niwe yigeze kubisaba nibafate ahantu baza baradutwara twebwe twivugira ibyo baririmbyi baduhe ahantu ha twebwe tuburanira apana kudupanganya n'abamatongo abantu bicanye hari yabajanye hama ngo bavange no muziki cuzana nuwabwiye umuririmbyi ngo wambaye ikirato gihengamye ubatware hamwe kwa OPG ivyo rero nukuri leta yacu vuma yubaho akantu yakoze niko ariko kandi nivyemewe gutukana tuvyumvikana canke gukanuze yawe canke kumwambika ibara niyo mpamvu tubwiye muri analyse urabona tuwe turafata n'igitabo tugategura burya ntiduhuruduka kubeshera umuntu kumwambika ibara rero Starboy nawe nyene faut faire attention ibintu nimba ivyo biganiro ashirako harimo abo bantu kabisa bamutuka Bifesi bakamwararaza kuri ugo rugero si vyiza ariko na Bifesi atahura yuko jewe izake mashe micro nkamwereza umuntu avuga ati Bifesi ntazi kuririmba don't mind ni uburenganzira bw'ujya muntu uvuga ati Bifesi ntazi kuririmba nawe ariko aramucafuza bibiri simple kuko nanjye ndashobora kuvuga ati bana nkuko basi turavuga ati ijya beef ya Bifesi na Dramati yaramusubije mu gato Dramati none ngaho turamucogeje oya nazanze n'amatemonyage n'amaexample n'amashori muraba mu mashori n'amashori bagiye baramusubiza impuzu n'amadire none twamucogeje biri simple il faut barundi bamenyere guhindura ingendo biri simple cyane ari ibintu vraiment
tumenyere yuko muri showbiz bizokwamaho kandi ibyo bitegere ahubwo iwacu ntabihari none Drizzy ngaceho Izake umbwira ngo ngiye muri show ngo kwicara ngo nk'icupa jewe Izake ngo gutamba ngo Drizzy ngo giye hajya ngo giye gutamba umuziki ngo kuraba abaririmbyi ko twebwe nta hari umuririmbyi n'umwe je ntarabona ngo ngiye hajya ngo kuraba ngo reka samarire vyo nibiki biya ngo uragiye hajya ngurukura samara ibiki ugiye muri show ifo winjire urumesha makuru tororokanya makuru uhejeje uyisohoke utahe hama mwijoro ejo mu gatondo hereza abantu show birire show babwira nyine byagenze ubereke show nyine yagenze uba hari gukeza abarinzi bakeze harabu kritika ko gato bagira kazi undi munsi muzo bigenze uko bikora uko nyine nuko rero Drizzy akantu kanyuma kabaye manager wa Bface yavuze ibiswahili byinshi muhungu muri rya conference rya mutipe tumenyereye La Vista Adrian La Vista tumenyereye akora n'ikiganiro cyo mu giswahili sinzi ko no bijya bintu bisigurike bijya bintu shaka bisesangure gato kuvuga iswahili muri conference ashaka gusanga byari bitwaye ariko amapa jenge ndavyumva bo gusa attention ibyo yavuze bisa n'ibyo Bface yavuze mu introduce conference sinzi ko bashatse nyene kugira gucanga ururimi kugira n'abatumva ikirundi ko ari ashoye izo biri mu Kamenge benshi bivugira igiswahili sinzi ko bashatse nyene kuvanga kugira n'abatumva ikirundi bumve ibyo bashatse kuvuga numva ikindi naco akora ikiganiro cy'igiswahili sinzi ko yashatse nyene nk'akantu ashobora kuzocisha mu kiganiro akavuga ati conference yari imeze uku bumvise ari we yagize ari we yavuze rirya jambo akagacisha bavuga wow ako bumvise yavuze ikirundi bamenyera mu kiganiro cy'igiswahili ashobora kuvuga kubiri kudahura iki bo jore rero ngine uko riko wowe uvyumva ariko je ngine nabibona kuvuga igiswahili muri conférence de presse yabajya ba star ntaco vyari bitwaye kandi ni bien mais kuri analyse yiwanje ndiko ndabiraba La Vista arazikirundi neza cyane kandi cyiza kandi La Vista ari mu bantu je nemera bro La Vista ari mu manager be urazi ko ujya ari mu manager bakera ba Bface kwanza ujye ni watanguranye baratanguranye burya ibintu muziki myose mbona Bface gerasohora bari kumena n'uyo La Vista baratanguranye ariko iyo ari kuvuga ikirundi byari kuryoha sana kurusha kuko mega yasiguye byinshi niwe yavuze n'amasaha y'iteramo izotangurira 18h ariko bagiye abastari bose ntibabivuze niwe yavuze kwinjira amafaranga bazohuri 10,000 we abandi ntavyo bavuze umva wewe yari kuvuga byinshi mu kirundi byari kuryoha cyane ariko ntacyo bitwaye ntacyo bitwaye okay nivyo rero ivyo twavuze reka turindire rero igiteramo cyangwa se yo lancement turabizokurikira asigaye amasaha make ni habi bugenzi bw'injyajya notebye ubugenzi bwabo ni uba ari bw'injyajya dejo zobone barahindukanye ngo mbe muri bw'igiteramo ngo cyabere ku mutwenzi hajya naraje ngo yaruni yamereye ntatampaye riri mu nyuma abastani ko bameze niyo ngorane bafise oya gusa ibyo niko dukunze kubibona ku ma media bakunze nyine kubivugana ama inbox yabo ugasanga ariko bitera none bya Bface na kiriku bya Bface nanuzenye na dramati man bijya byari biboneka ni bapfuye indirimbo code none humvise ko byazuye byinshi none byari byamaze kuja hanze none niyo yanyu niko navuga hama Bface mu guheraheza Bface ntagabanya ishavu muri no minsi umenga Bface afite ishavu cyane n'abantu abastare bagenzi biwe n'abajournaliste nibiki gusa rero nawe ntace yumva ngo kajya kantu bakoze na dramatique kajya kantu ko kutumvikana ntace yumva twavuze ngo dramatique ngo byaramukoroye ngo ngace yivyimye oya ntivyimye ariko nawe yogwa ku muntu nyene nakamuhabura akamuhabura amana akamukosora nyene Bface yo kwajya nibangana mu nibangana bro hagiye nawe yogwa ku wundi nyene amurusha okay oya ntacyo bitwaye gusa urukundo rwabo ari urukundo rwa vrai yivuye akajambo ati ngo mama mutubwira ngo twumvikane ngo dushikirane ariko je Drizzy kuri business y'umuziki
bumvikane bagira iki ariko riba ibintu byo gukundana si ngombwa afere yo gukundana gushikirana ni sawa Diko ndiyumvira indirimbo diko ndiyumvira urasika indirimbo bazo performinga hajya bari kumwe ku buryo na mweneyo azoba ari hajya bazoririmba bazoziperforminga ni ngombwa lino jazo bari hajya lino jiyo haba nka surprise ngo twabivuze yabarafrata ari mu kiriyo barafrusha condoléance arafara mu kiriyo ya yindi yaba batrezo bari hajya kubita yo mama we yaba peut-être ni surprise batrezo bose egara abagenzi n'abaji bose n'abajama boza gushikirana yankari noje gacaye lino jazoza yibaza aha lino jazoza zombwira ni surprise tunyinshi bazotegura oh asante sana amafuti twavuze mu twihanganira ivyiza twavuze mu vyakira oya uzobona amafuta zo tubwira ata mwakoze amafuta y'amarusho tubimusigurira igituma twabivuze kuko zokora analize ya kabiri nyuma y'igiteramo tuzosigura igiteramo cyo tuzogisesigura sangura neza abategura igiteramo rero mube makini na Isaac TV ko tubwira aho tubona hajya amasura yacu haba ari antene nk'imiliyoni 10 ziduha amakuru ati raba mokenzi byagenze uku dramati byagenze uku byagenze avec la technologie haraba bari live adopaje tukubita live twe wibugaramiye muhirehe ukabora ibintu byose ngire buragenda eban abazokwambara uduhuzu twamadeni ntimuzokwambara twamadeni muzokwambara uduhuzu mwaguze bipetera byo bisigaye byara bose bashaka hit man uragiye ukabona umupeti adanazi muza gusanza kuri stage man ati yo genda mwishuza nuku mana isiricyo n'abapezi badanazi muzi bashaka hit none bashaka kudandaza none ko key mass yabajyanye hit n'abandi bashaka bavume nuko rero reka nagushimire Drizzy asante ndabashimire namwe bakunzi ba Isaac TV analize ziwacu murabizi ko atari z'uburyarya tubwe nta gwankuru barurimwo turacokora abastare kuko bose nabagenzi nabajama barabizi ko tubikorana umutima mwiza hanze kwibirimwo turasisangura ibintu ngene tuvyumva kandi n'abafana biwacu turakunda cyane ngene abakunzi ba Isaac TV mushi supportinga cyane amanalize yiwacu Drizzy urabona ko ari vyiza abantu barasupportinga cyane analize sana kurusha bigani kandi bakabira byose umuntu ashobora kuraba analize isaha yose ariko rumva ivyo turavuga kuko tuvuga ibintu twateguye kandi bipanze neza Imana bahezagire cyane rero mare mu musupportinga n'abandi bana b'u Burundi je nitwa Isaac Classic abagoye amaso mwihangane muzokira ntibiteba cyane but thank you so much Isaac Classic kuri microphone ya kabiri ya mbere microphone ya kabiri ni Drizzy na camera Drizzy jewe ni Isaac Classic ni Isaac TV bye bye ciao ciao